ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. ndakivugiyemwo ubutumwa kugira ngo aya mabarabara yose yongere kwitegura gusanganira umwami Yesu araje. Igisagara cose iyo kiva kikagera nicumve ijambo ry'Imana, nimwumve ubutumwa bwiza, kuko Imana iragomba ngo muhindukire, kuko Imana iraje ngo kugira ngo muhwane. Imana iraje kuraba iki gisagara, iraje kuraba iyi miharuro y'amabarabara mwaharuye, iyi miharuro mwaharuye kugira ngo Imana yongere kuza kubagendera. Imana yiteguye kuza, Imana iraje. Nimwitegure guhwana n'Imana nk'uko ijwi ry'usemerera mu bugaragwa risemerera ati tegura inzira y'Uhoraho, mugorora iz'ibihamo ziwe. Nimungarukeko niko ragize, naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku bizahinduka vyere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Inzamba igiye kuvuga, kuko abantu binantaje bakigira iwabo w'intahava. None rero harageze yuko kuko banze kumva, Imana iraje. Imana iraje gutabara. Imana irazanye inganji yayo mw'isi. Imana iributsa ubwoko bwayo. Imana iributsa ijambo ryayo yavuze kugira ngo irishize kandi risohoze. Imana iraje kugira ngo irishize kandi risohoze. Imana igomba isohoze ivyo yavuze. Imana igomba isohoze ivyo yasezeranye. Imana igomba isohoze amajambo yayo. Imana igomba isohoze isezerano ryayo. Imana igomba isohoze, irashohoje. Imana igomba ishitse isezerano ryayo. Imana igomba ishitse ivyo yakuvuzeko, ewe wahanga ritagonda izosi, kuko mwugaye insengero, mukazibira, mukugara urwaruka n'abandi bose barutse muri iyi myaka, bakaba barahaye urusengero umugongo, bagatera Imana umugongo, bakanka guhindukira, bakanka kuraba Imana, bakanka kumvira Imana. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho, namwe mwese abumva amajambo y'Imana mwese, Imana iraje. Imana iraje kuvuga, Imana iraje kusemerera. Imana irahagurutse kugira ngo ikuburire wa gisagarawe, kuko wujuje ubusambanyi n'ubwicanyi, ariko kunywa urumogi, kandi muzi ko urumogi ariko nkomoko y'amabi yose, kandi muzi yuko ayo mabare n'izo nzoga ari byo biriko bironona igihugu, kuko mwanse ko ubutumwa bwiza butsimbatara ngo bushinge imizi muri leta no mu gihugu, kugira ngo abantu bongere kugarura agatima, basubize agatima mpembero, barondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, bamwambaza kiri hafi. Mwashize inyuma izina ry'Uhoraho, maze mushira imbere izina ry'ibigirwamana, mutangura kugaragaza yuko za Halloween n'imizimu n'abapfuye n'ibikankara by'amagufa yuko ari byo byonyene mugomba kubahiriza. Mutangura gucurika iminsi mikuru y'Imana, maze mwizanira ibyo bita Noheli, maze muzana ibigirwamana byitwa Pere Noheli, mutangura kubyinjiza mu mitima, mbere n'imitima y'abana baje vuba bavukiye hano, kandi bari abana b'Abakristo. Uno munsi batangura guhimbaza Noheli, maze batangura guhimbaza Pere Noheli, maze batangura guhimbaza imizimu y'abapfuye ngo ni Halloween, maze batangura guhimbaza iby'urukundo ngo ni Valentine, kandi muzi yuko ubusambanyi ari kizira kuhoraho, maze mutangura kwemerera yuko ubusambanyi butangura bakiri bato, mbere ndetse bagatangura kwigishwa ingene bikorwa n'ingene bigenda, nuko abana bakaba barukiye mu busambanyi, bagakurira mu rumogi, bagakurira mu buhumbu. Imana ntizovyihanganira, ntizobireka ngo bigumuko.
ntizobireka ngo bigume uko biri. Imana iraje gutabara abantu bayo. Imana iraje kugarura ugusenga muri iki gihugu. Imana iraje kugarura yagarukanye igomba izana ingoma yayo muri iki gihugu. Kandi abasenga mwese n'abakristo n'abandi mwese muri iki gihugu nimuhaguruke mucana amatara maze musanganira umwami w'abami arashitse kugira ngo aze kugendera ubwoko bwiwe. Umwami araje kugendera abo yatoranije. Umwami araje kugendera abo yavuganye nabo. Yemwe bantu mwaje bamaze imyaka n'imyaka n'iyindi minsi, namwe bahamaze igihe muri iki gihugu, nimwitegure mumenye ko Imana ari Imana y'ukuri kandi ari Imana yabiyeretse, Imana ivuga, Imana ikora, Imana yabarungitse muri iki gihugu kugira ngo mwicare mugavye, kugira ngo muteramire ukuri kw'Imana, muteramire ubutumwa bwiza kandi mwamamaze ishimwe ryiwe mu mahanga. Namwe amahanga yose yateraniye muri iki gihugu, mumenye yuko Imana izoza kuraba ico mwayikoreye muri aka karere. Aha niho hava ubushobozi bwo gufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bukwiragire ku isi yose. Ariko no munsi niho hasigaye hava ubushobozi bwo kugira ngo urumogi rukwiragire mu isi yose, bwo kugira ngo ubusambanyi bukwiragire mu isi yose. Amateleviziyo yirirwa arabyamamaza, amaradiyo yirirwa arabyamamaza, hirya no hino isi imaze kuzura ubugarariji, kubera yuko ibihugu byose bikoreshwa n'amadolari ari byo bihugu bisigaye birungika amasanamu kuri za televiziyo y'ukuntu isi yamaze kwibasirwa ikarengerwa, maze noneho bya bindi by'isodomu n'igomora byose maze bikaba biriko biraduka, maze igisagara bikaba Sodomu n'Igomora hakaba hamaze gucika, hano hakaba hamaze gucika nk'isodomu n'Igomora. Nimwumve ijambo ry'ihoraho. Yona arahaguruka atangura kugenda urugendo rw'umunsi umwe muri ca gisagara kinini cinenewe. Cari gisagara kirimwo abantu benshi kandi kukimara rwari urugendo rw'iminsi 3. Ariko afata urugendo rw'umunsi umwe arasemerera ati hasigaye iminsi 40 iki gisagara cose kigakomvomvoka. Hasigaye iminsi 40 igisagara cose kigakomvomvoka. Nimwihane guhera ku bakuru n'abato, maze mwimwambara amagunira mwisiga iminyota, mwisonzeshe musinga umunsi w'agahebuza wo kwisonzesha abantu n'ibitungano mwese. Murondera uhoraho bigishoboka kwabonwa, kuko hasigaye iminsi 40. Niko uhoraho yavuze, niko Yona yabivuze. Maze Yona yongera kubisemerera ati uhoraho ari hafi, ati uhoraho agiye guteza ibyago iyi si kubw'urugomo n'ubugarariji, kuko binantaje bakigira iwabo w'intahava. None mu nzira hasigaye hari uruja n'uruza rw'ababaririra, abasambanyi biyongeranije, abanywara umogi biyongeranije, abagizi ba nabi biyongeranije. Nimuhaguruke yemwe basenzi, musenge Imana, maze Imana yongere gutabara no kugarukana inganje yayo mu isi. Haleluya. Mwami ndagushima yuko iyo jambo ryawe ari jambo ry'imburi kandi rizima, nirishike mu matwi y'abaryumva bose, maze bave ku ntebe zabo, maze bapfukame, maze bihane, basabe ikigongwe. Kandi uri nyabuntu, uri nyembabazi, urabaharira kandi urabagirira ikigongwe. Ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku, ngo ariko bizohinduka byere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Urakoze Mwami, ndagushimiye kubwo guharirwa, kubwo guharira no gutabara no gukiza ubwoko bwawe. Ni wowe wese amaze gupfukama, amaze gusaba Imana ikigongwe. Urakoze Mana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu niho ndabisabye, ndabishima nkenguruka. Urakoze kuje kudutabara, urakoze kuje kudukiza, urakoze kuje kutugwanirira, urakoze kuje kugwanirira umukristo wese ahari hose. Urakoze Mwami. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu.